Uvyerekeye ku kazi hariho benshi bavuga ati nta biriho mugabo burya nta unyegeza umwotsi nziri kwirasha biriho nyene mugabo benshi baratinya kubivuga ku mvo zitandukanye. Izo mvo zitandukanye zihagaze ku mico y'iwacu twebwe abarundi bimwe novuga mentalite ati niyo nabivuga nzoba nambaye ibara bovuga stigmatisation bose bazohora banyerekana tehe wa muntu bimwe yavuga abandi nabati ndatinya ujya kubera ari umutegetsi cyafise iki gihagararo azohava angirira nabi mugabo biriho nico gituma tugirisha amanama nkayo kugira abantu bavyumve ubwoba bubavemwo canke arabahindura ingendo iyo mentalite nkuko tubivuga bashobore kwiyamiriza ayo mabi kuko ikitavuzwe ntigitora umuti. Urumva ayo mabi amaze kuvugwa acatora inyishu yo kuyabuza inyishu yo kuyahana kugira ngo ibyo bintu bigabanuke cyane ntibisubire. Ubwo gwaruka ruri mu mashuri kaminuza ejo nibo bakoresha bejo nibo bategetsi bejo nibo bakozi bejo. Urumva rero barafise muri kazoza kabo igihe bavyumvise hari kirikare niwe bazoshobora kubikinga kuko ugomba ko ikintu kirama kizorama kigakomera uhera kugwaruka ruzokura ruzi ati ibi bintu ni bibi canke ibi bintu ni vyiza ari bingene babigwanya ari vyiza ingene babibandanya babinonosora bakabiteza imbere. Rero na kare uza gukira akitangura gukiza ugwaruka kuko ugwaruka niko kazoza k'ibihugu niko kazoza k'umuryango. Uburundi buri mu bihugu vya mbere bufise amategeko meza mugabo amategeko ariho kugira kurikizwa hari amategeko menshi abantu batayakurikiza kumvo zitandukanye mugabo duca tuvuga tuti abantu nibabumvishe ko ari ku neza ya bose kugira ayo mategeko akurikizwe. Rijya tegeko mpuzamakungu gishira hamwe mpuzamakungu ry'akazi convention 190 iraba vyo kugwanya guhohotera kugirira n'abakenyezi n'abandi bose kuko n'abagabo barabagirira nabi mu vyerekeye ibitsina ku kazi. Twebwe abo muri Kosibu duserukira abakozi dusaba yuko leta y'u Burundi yoryemeza iryo tegeko. Hariho rero ingendo yo kuryemeza bihera mu bushikiranganje bujejwe akazi hanyuma bazobiruka muri leta. Hariho n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka bitegereza kuvyemeza bimwe bita ratification hamenye n'icubahiro umukuru w'igihugu aca bikubitako igikumu. Si iryo ryonyene hariho n'irindi biba bifitaniye isano itegeko mpuzamakungu inimero 155 n'187 ibintu vyerekeye amagara ku kazi santé sécurité au travail n'ibintu birafise isano n'ivyo byo kugwanya amabi yerekeye ibitsina ku kazi. Umaze kuvyibuka bisoma neza birafitaniye isano niyo shira hamwe mpuzamakungu ry'akazi naryo nyene ryarasavye kwa ayo mategeko amareta yoyemeza. Nico gituma natwe dusaba leta y'u Burundi tugasaba n'abadushigikira nako twasavye intuze urwego rwo muhuza w'abarundi tugasaba n'abandi bose babishoboye kandi bavyumva kandi batezwa kuvyumva yuko bofasha tukagerageza yuko ayo mategeko yokwemezwa kandi tugaca twiha intumbero n'ingendo yo kuyakurikiza.